jewe kugira nambara impuzu ngufiya ntivyaje kera nama mishije amaguru kubera iki bakunzi ba CANAAN TV turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu turabaha kaze mu biganiro bica kwini imboneshakure nawe ari ubwa mbere tubanye mwa bino biganiro tuguha ikaze dukunda kuvuga ku biganiro by'umuryango kwijambo ryiza ry'Imana ubutumwa bwiza byose bigamije gufasha abantu kubaho banezerewe muri Kristo Yesu nkuko mubibona kuri kamera dufise kandi umuvyeyi mama Renilde mumeze neza ndaha gripe gusa yo niko kankubise sorry ashabaza ibisingwaye ka gripe karakaze gripe yakaze ndashima Yesu kuko waduha imbaraga zo gukora ne haduha neza kubiza kugenda neza tuza kuganiriza abantu neza yego aho nza gukora baranyihanganira canke akaje kadasoka neza baraza kuvyihanganira ndagerageza nubwo bushobozi bw'ubutumwa bwiza butuma umuntu ataeskizagire kuvuga ngo ndagwaye nagenda mba bakoze Imana benshi ashobora no kuva mu bitaro agaca agenda atingiye gukora umurimo w'Imana yego hari no numvise yari yabuze umwana aragenda arakora ama achagaruka achavuga byabaye aheje kuvuga ubutumwa ubushobozi bw'Imana ntibusanzwe cyane ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bituma umuntu yirengagiza intambamye ahura nazo akemera gukorera umwami yamutumye ego wadutangura reka dusenga Imana data muremyi y'isi mu izina rya Kristo Yesu turagukengurukiye kuduha ibihe byiza byo kugukorera turasenze ngo uyu mwanya uzubane natwe iki kiganiro turakiguhaye na bene data turi kumwe mwa kino kiganiro bahezagire kugira ngo bashore kugira ico bunguka natwe komeze kudufasha no kudushoboza dusenze ngo umukozi wagiye kwigisha no gutanga impano zitandukanye umuha inkomezi umufashe kugira ngo avuge ibyo bihwanye no kugomba umugirire neza mu izina rya Kristo Yesu amen. Uyu munsi tugiye kuganira ariko turagaruka cyane ku muryango ku kuntu abavyeyi bafata abana hajya uburyo abavyeyi bafata abana nishobora gutuma aribo batuma babari bibamwe urwanko kandi barabo gukundana cyane gose cyane ivyo bintu ndamaze kubibona ugasanga hariho abavyeyi batonesha umwana kubwira inyungu runaka uwundi ugasanga bamufata ibisanzwe ntibamuha ikibanza kimukwiriye nk'umwana ariko uwundi bakamushira hejuru kandi bakavyerekana ego nk'abantu turabantu n'abavyeyi n'abantu hari aho usanga ufise umwana kunogera umwana agamburuka umwana kuba hafi umwana kwitaho mugabo nk'umuvyeyi ikintu wari ukwiye kugerageza ni ukutavyerekana ukagerageza kwereka ko abana ari bamwe naho mu mutima wofise ikintu bitse mugabo ntubibe imbuto imbi mu bana mu kwemera gufavoriza umwe undi ukamucinyitsa ego vraiment ibyo bintu abavyeyi barakwiye kubyirinda kuko biratera imitima biratera ikomera abana biratera abana kwankana bakankana cyane kandi bavukana kandi bivuye ku bavyeyi ubiravye izo mpanuro reka ndayivuge gutya nibaza ko biraba cyane abamama kuko nibo bafise ama emotion cyane ku bana igituma ndabivuze gutyo ni kubera iki nibo bamana nabo umwanya munini kandi ugasanga nibo baguma babona ibikorwa bana bakora n'utudetaye twavyo sinzi kurabibona ko hari igihe umuvyeyi arengerwa n'ivyo umwana yakoze ngo ngo ibintu kugira sivyo ngo yabana naka yari kubikora neza kukuruta kandi bavukana akaba muteje ego abavyeyi n'ivyo b'abamama barakunda kugira iyo reaction mugabo umenye ijambo ryose urekuye riragira ubushobozi kuburivuze
nk'umuvyeyi kandi kandi uri umuvyeyi niba wowe uri kwijambo ku mwana ukamwatura ko we ko atatashoboye atacamaze muga yaba naka ari kubishobora d'abord uramukomerekeje aca yumva ko atacashoboye ikigira kabiri umushitemo yindi mbuto y'ukwanka mukuru ko aramujaruza Dewe nigeze kubona mission ngahaye kuri YouTube umwana yicishije mwene wabo wo bavukana kwera jaruza niwe bakunda niwe bashira imbere ku buryo nageze no mu bigero abahungu bakunda uyu mutoyi wiwe bikamubabaza cyane umva yakomeretse kwera abavyeyi noneho igikomere kibandanya congerekana ushikaho yapanze umugambi wo kumwica kandi yaramwishe yagiye gukonfesa mu nyuma abivuga yakijijwe abivuga ko ingene vyagenze nyina we vyaranse ko mubabarira kandi na se w'umukobwa yaciye agwara agahinda arapfa ingaruka rero ni bibi cyane kirazira naho umwana yoba gukorera ibintu byiza ego mushime mugabo ntugire indenzangero kandi n'uwundi atari ko arakora neza gerageza umutera intege mubwira uti gira effort nejo nawe birashobora gushoboka niyo yakoze akantu keza umubwira uti bravo wakoze neza umutera intege kuko iyo umutera intege bituma akomeza gukora neza mugabo igihe uri kuramuca intege naka volonté ko gukora neza karamuvamo kagahera yego hari twarize ku bintu by'imero hari uzobikurikirana neza uzosanga abana bacangamutse batera inkuru babangutse abo bana bakunzwe cyane n'abavyeyi kandi ivyo bituma babandi bafise imero zitihuta batangura kudakunda babandi bavuga ati gaho niwe mwana akunzwe twe ntibatubona ico gihe abavyeyi baca bavyifata nko gute ico gihe umuvyeyi yateza kumenya imero y'umwana wiwe hama akamenya yuko Imana uko yaremye abantu ntiyabaremye bose bameze kimwe uyatekereza uyagenda bukebuke burya nawe nyene arafise ayandi makarite menshi mbere arafise rero ugerageza kuraba ivyiza afise ubiduze naho afise intege nke naho nyene umubwire ko bishoboka kuko uko kuntu uvuga ijambo rimukomeretsa rimubikamo ikintu kibi urazi yuko ndakubwire ubushobozi bw'ijambo je kera nkiri umwana nari mvyibushe n'ubu byagarutse urabibona ko nasubiye kuvyibuha nari cyana kivyibushe gifise ibiguru binini nyene urabibona bitama iki jewe rero nyankura na complexe abantu twahura baratangara ngo yo ngo hugugwana ntibavuga ngo uyu mwana bavuga ngo ugugwana ngo yo ngo ivyo birundi ngo vyago donc amaguru jewe nakuze mfise complexe y'amaguru beriki ijambo bavuga rero ijambo ribi rirashobora kukwica kandi ijambo ryiza rirashobora kugukiza rero vy'ukuri twirinde kurekura amajambo mabi ku bandi bantu kuko arabagira ko ubushobozi jewe kugira nambara impuzu ngufiya ntivyaje kera nama mishije amaguru kubera iki kubera ijambo no bambwiye bavuga umva ntivyari sympathique wa ariko iyo bavuga ati yo ati uyu mwana yemwe aya maguru bimwe nari meza ati uyu mwana ngene navyibushe amatama yiwe ngene naryoshe urumva nari kuryoherwa bwa babivuga negativement ntibiba vyoroshe cyane abavyeyi birabashikira ugasanga afise umwana bangutse yiruka nka moto na turiya ngo nubwo ngo batubuza ngo kubuza ngo bana ngo kugira ko ngo abana bose twe kubanganisha ngo ariko ngo nabo ubwabo babigiramo uruhara nibyo ariko biravye urabona ko
abana uko bameze mu by'ukuri si igikorwa coroshe. Mama yigeze kumbwira igihe kimwe ngo kubyara biroroshe ngo ntibigoye nko kurera. Nibaza ko ari ikintu kigoye ku muvyeyi ahorana n'abo bana. Iyo abonye umwana umwe atabangutse uwundi abangutse, ubu usanga kugira ngo atere we bamwe babyita no gutera intege, kugira ngo ndamutera intege reka ndamwe kuri kabikora neza. Ni gute bitazokwempacta negativement uyu mwana atabangutse? Urumva icyambere cyo nk'umuvyeyi uteze kumenya ko uko wari wakivuze nawe ko abantu bose Imana itabaremye cyo kimwe. Hari imera umuntu wese yaremanye. Nk'umuvyeyi ukabimenya, uyameze gutyo ntacyo ushaka kumuhindurako, ahubwo no kumwakompanya ukajya uramutera intege. Mugabo ntuce nawe ufata ngo ufata za ntege nke muri ya mero yiwe, noneho ngo muri kuramubwira amajambo, noneho buri kuramwafa musa. Rero ni byiza ngo umuntu wese amenye inkomezi z'umwana wiwe, amenye n'intege nke ziwe. Muri izo ntege nk'umuvyeyi nawe uhagirira inkomezi nyinshi zo kujura muduza, zo kujura mwibutsa, pa kumubwira nabi, ariko umubwire neza, akoze akantu keza mu motive, bituma bimutera intege kubandanya gukora neza. Ngaho igihumura uvuga amajambo mabi, noneho uburi kuramwica, bica biba bigusumba. Hariho ingo zifise abana, reka ndabivuge mu buryo bubiri, akaba ari nk'abana baba diaspora babarungitse hanze canke bagiye kurondera ubuzima hanze. Ugaca usanga canke n'abana novuga n'abana bafise ico bari gufasha mu muryango, mugabo niba bifasha mu buryo bumwe, ugasanga mukuru kumbure ntacafise ariko arafasha umuryango kuko bitaruguruka. Imana umugisha ikirawucisha kuri mutoya. Abavyeyi kenshi baragira tentative yo guha agaciro wa mwana ari gukora cyane kandi muto, ndabivuge gutyo, ujye mwana ni kara contribute cyane mu rugo, baramuha gaciro kuruta mbere, ugasanga bahakwa kumubwira gufata kariho agaciro wa wundi atacashoboye. Kandi Imana yashimye kumucisha ku umugisha, kandi ejo birashobora guhinduka ugasanga wa wundi niwe ari karafasha umuryango gose kuruta. Ni gute abavyeyi bazambara ayo marineti yo kuraba kazoza k'abana atari muri kubo, bakabona muri kazoza bisunze ibihari n'ibizoza? Icyambere cyo nk'umuvyeyi nukwiye guhagarara ku bintu abantu baguha. Oya, naho biryoshe, naho bifasha abantu, mugabo ntibikwiye ko umwana ucumurutisha abandi kubera ibyo atanze. Icyambere, hariho abantu hasi umutima wo gutanga, hariho abantu bameze gutyo, hariho n'abandi usanga bafise n'ubwo buryo bwo gutanga, none utabugira yoca aba victime. Ashaka kuba victime. Umwana aguhaye ni byiza, biraryoshe, n'umugisha, mugabo ntumurutisha abandi. Umutima nikabura, kuko twese turabana. Umutima nikabura, ngaho wirinde kwerekana ko umwe hari icyo arushije abandi, arushije abo bandi. Ko bitera iki? Bitera ugwanko hagati y'abana bavukana, bitera gukebana. Nakawe avuze, naka ni urumva si byiza. Birakreya amajaruzi, birakreya ugwanko hagati y'abana. Rero umuvyeyi akwiye kwirinda cyane, naho yoba afise ku gafebrese akagerageza kugakasha, ntakerekane. Turiko turabivuga, ariko murashobora kwibaza muri Bibiliya ntaho byigeze gushikaho? Hari aho byashitse, ka tubasome ku muvyeyi Isaka na Rebeka. Isaka yarakunda cyane Esawu kubera yari umuhigi. Urumva yakora burya abapapa barakunda ibikorwa byo hanze, ibikorwa bikomeye, urumva, kandi yakunda n'akanyama se, yakunda n'akanyama. Hama nyina nawe yanogegwa na Yakobo kuko barasigarana muhira, akamutuma udukorwa two mu mirima, akamutuma udukorwa two mu, akumva niwe amwegereye, akumva niwe yogirira neza. Reka tubasome, ni mu Itanguriro igice ca 27, turasoma umurongo wa mbere dushikane ku wa 4, hama dusoma no ku wa 5 dushikane ku 13. Haravuga ngo Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ibyijiji, ahwihwisha gusa.
ahamagara imfura yiwe Esawu ati yewe mwana wanje, aritaba ati sabwe. Aramubarira ati raba ndashaje, sinzi umunsi urupfu ruzompitana. Noneho rero niwakire ivyo uhigisha isaho yawe yo guhiga n'umuheto wawe, ugende mw'ishamba uhige undonderere akanyama. Urumva? Uheze uteke zishe gose nk'izo nsanzwe y'inkunda, uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Urumva? Kondisi. Wamvuse abavyeyi bashiraho amakondisi kugira ndaguhezagire, kugira ndaguhibe. Nawe hari ico urinda gukora. Banza ugire bimwe wamenyereza. Genda guhiga, ugendane ekanya mu gateke korohe kwa kundi, hama mbone kuguha umugisha. Urumva? Deja nk'umuvyeyi wohezagira umwana kubera hari ivyo arinda kuguha. Urumva ko harimwo akantu? Reka tuje kuri gatanu. Tuje kuri gatanu. Dushikane kuri 13. Rebeka yumvise ibyo Isaka abarira Esawu. Wumvise nyina nawe umwana wiwe. Nuko Esawu aja mw'ishamba kurondera ico ahiga ngo akizanire se. Maze Rebeka abarira Yakobo umwana we ati numvise so abarira Esawu mukuru wawe ngo agende amuzanire ico ahize, amutekere zicumbe arye, amuhezagira imbere y'Uhoraho atarapfa. Nuko rero mwana wanje, niwumve ibyo nkubarira, genda mu mukuku unzanire amasugura y'impene 2 mu meza nanje ndonderere so ndamutekere zishe gose nk'izo asanzwe akunda. Nawe uheze uzishire so aje kugira ngo aguhezagira atarapfa. Yakobo yishura Rebeka nyina wiwe ati ewe raba, Esawu mukuru wanje n'umuntu yakatse ibyoya, nanje umubiri wanje urasenye. Kumbure data yonkorako ngasa n'indyarya kuri we, nkikwegera umuvumo mu gushingo c'umuhezagira. Nina mwishura ati mwana wanje, umuvumo wovumwe uzombeko, pfa kunyumvira gusa ugende unzanire. Wavyumvise? Aba bavyeyi babiri urumva kumwe yatonesha mukuru, uwundi agatonesha butoya. Wewe uri umuvyeyi kandi ukabuze itegeko ico rivuga. Wewe uri umuvyeyi ukarenga ko gute? Urumva ati je numvise se ariko arabwira mukuru wawe kwagira muhezagire. None je nshaka ko muhezagira ari wowe utwara. Arondera n'amayeri yose ashoboka. Bana ko yagize amayeri akomeye, akarondera ubwoya mushirako abaza amasuguru. Urumva? Ivyo vyerekana iki? Abavyeyi gito, abavyeyi batoranya ku butoni. Kuca Mariya nanje ndamugirira neza, ariko umwana imbere y'umuvyeyi yarakwiye kungana n'uwundi. Byabaye ibintu bibi, byabaye ibintu binga. Kuko byukuri Isaka kwera tarakibona, ntiyashoye kubona Yakobo amuzana ivyo kurya. Akumva ijwi, akumva ni rya Yakobo. Atigira hino ndagukoreko, yamukorako akumva afise ubwoya hose. Yewe nukiriza umukozi jewe akumva ni Esawu. Aja muri confusion. Aca aramuhezagira. Esawu aje arateka arazana. Saratangara ati none ga mwana si vyagenze gute, ati siriko ndavyumva. Naje gutanga umuhezagiro wose. Ati Yakobo yaguciyemo. Yakobo yaguciyemo. Intambara yaciye ivyuko munsi. Aravuga ati byanka byakunda. Ntazombanaho. Arinda gupfa. Nyina aravyumva, abibwira umugabo ati Esawu yarahiye ko yica Yakobo. None reka tumushire muri security mu buhungiro. Yabaye mu mpunzi, yagiye mu buhungiro. Kubera yari yavuze ko amwica. Kubera iki? Icyaha. Abavyeyi batonesha abana kuruta abandi.
babakwegera iki induru mu muryango. Rero nk'umuvyeyi by'ukuri twirinde cyane gukwegera umuvumo abana bacu. Rero Yakobo yarahunze kubera icyaha. Rero abavyeyi twirinde vraiment, turashobora guteranya abana bagasubiranamo bakicana. Ndazi imiryango myinshi idaharurika usanga bafavoriza umwana umwe ati wenda guhaye inzu, ubundi ati gute none twari turi abana yangiriye uko. Cyangwa asanga umupapa yatanze amatongo manini kuri uko umwana umwe canke babiri abandi akabima. Izo sindura basize mu muryango. Rero twirinde gusiga umuryango mu muryango. Bahagati nk'umuvyeyi utunganiriza abana neza atagukundwa akazi. Wow, murakoze cyane. Birumvikana ko atari ikintu coroshe kuko abavyeyi bahorana n'abana, kubagira inama gutyo ni ikintu kidasanzwe kugira ngo bibarinde kushobora gutuma bazana ishari hagati y'abavukana. Nizera ko dushoboye kwakira cira gace abana nabo babigiramo uruhara bigatuma abavyeyi babavuga ko ibitari byiza. Numva ngo bagatonesha bamwe bakareka abandi kubw'ingaruka kubw'ibyo bakoze. Urazi umwana wese ijambo ry'Imana rivuga ko akwiye kubaha umuvyeyi. Kandi nk'abavyeyi bamaze gushika mu zabukuru, nimugerageze mubafate neza. Kuko burya iyo umuvyeyi ariko aranakura arahinduka nk'umwana, agasigara akunda intere cyane, akabona umwana ari umuha. Rero namwe mwirinde ko mushira mu rugo rwega abavyeyi barinda ko kumva banezerwa na bamwe. Mwese nawe mu byushoboye bike gerageza umube hagufi, gerageza mubaganirize, gerageza mubaramutse, gerageza mubahe ibyo bifuza kugira ngo ntibabasigire umujyano, ntibabasigire umuvumo. Kuko ari aho usanga ari umwe yiyegereza abavyeyi, abandi ugasanga barabigijeyo. Urumva kandi ijambo arekuye nk'umuvyeyi rikugira ko ubushobozi. Rero nk'abana kunda abavyeyi banyu, bagirire neza kugira babasigire iki, babasigire umurage mwiza. Murakoze cyane. Turarangije ikiganiro. Ndize ko abavyeyi bakiriye n'abana barakiriye mu bizodutuma dushobora kugira ingo nziza zitarimwe ibintu by'ishari hagati y'abavukana. Dushimiye ababanye natwe, dushimiye bakurikanye kino kiganiro, uwo giheze gisho gisangiza abandi. Yesu abahe umugisha. Turangiza tubasabye musenge Imana. Musenge Mana datarugira byose uri mu ijuru, n'ukuri ntituramirwa kugushimira urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe. Uri Imana yakunze umuryango mu buryo butangaje. Ukuri byagutera gutanga umwana wawe ngo apfe kugira arakora umuryango, arakora umwana w'umuntu. Mwami Imana wagize neza. N'ubu turasenze ngo ukomeze kumanura ubushobozi bwawe, utwikira imiryango yose yo muri kino gihugu. Uzobukoze wa Mana, ndagushimiye kandi ndakuri nahaje. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, senze neza kubyumvise. Amen.